Alors, uno munsi ngira mvuge ku kintu kijanye na communism. Nakoze video kuri YouTube ndende nshira buce na post kuri Facebook mvuga ko communism ari mbi. Ubusisura kuja mu madetail nkuko nabivuze ngo muvuga ku kintu kimwe gusa cerekana yuko abantu bavuga ngo communism ni nziza, nuva ko harimo hypocrisie, ubujyajya uti gute. Meze nk'uvuga gatoyi en pratique, je n'umuntu pragmatique. Uvuze theorie ndakubaza ahantu bayikoresheje, nsinkubaza ivyo Karl Marx yanditse. Kukoresha kwandika igitabo mugabo ugiye guterwa sanga ntibikunda. Alors, communisme ibihugu byakoresheje à la tête hari Union soviétique canke Union des républiques socialistes soviétiques URSS yavuye samuka muri 80 des années 90 kuri Mikhail Gorbachev ikomeye yari umwita Stalin niwe nuvuga ko azwi cyane buze communisme bo muri Chine barayikoresheje mvuze barayikoresheje kubu China je mbona umenga ni capitaliste canke mélange ico gihe kuri Mao Zedong niho bayikoresheje cyane. Cuba wa Castro yari communiste ivyo nivyo bihugu binovuga biti tatu vyavugwa cyane, ariko Europe de l'Est yose bagenda bisunga iyo politike mu Burusiya ya communisme. Ku rundi ruhande muri Europe de l'Ouest bahisemo gukora capitalisme. Donc ibihugu byose tuzi ko twita ngo ni Burayi, harimo bashaka za Scandinavia, USA, UK, Canada, Australia, New Zealand, France, Germany, Holland, Switzerland, etc. etc. Gusa kino uvuga nuko musanze nta gihugu na kimwe cyabaye capitaliste 100%, kuko uvuze ko ari capitaliste 100%, kuvuga ico gihugu ntigigiramo sécurité sociale na ntoyi. Donc ugiye kwivuza uri amafaranga yose akwiye, mu docteur yaguciriye, ugiye kwishuri uri amafaranga yose etc. Mugabe bihugu vyinshi baramerangije element nk'iyi za socialisme za socialisme ego na element za capitalisme. En fait afise ntuzeye action sociale gufasha abagwayi, abamugaye, abatishoboye, abasaza, abana kwishuri, ibintu nk'ivyo nivyo abantu bamwe baca bavuga ngo ni communisme. Non, communisme hanini ni nka systeme politique yukudomina abandi. Je niko no bivuga bari nari kese katwe pratique ndayo usoma mu theory mvuze ko atagihugu cyakishiye gukora capitalisme. Amerika ni imeze nk'iri capitaliste gusumba ibihugu byinshi biri mu mugu wayo, ariko naho nyene harimo imfashanyo nka bijya vy'ama EBT card canke food stamps nkuko bazita. Muga hanani masabuzidizi menshi usanga ziya za Obama Care canke Sepa Medicare, Medicaid, hashariho ibintu byo gufasha kameme, ntabwo bagiye 100% capitaliste, ariko nuvuga ko bameze nk'abadomina mu bya capitalisme. Kubona umuganga biragoye, kwiga birazimvye par rapport y'ibindi bihugu biri muri OECD, ico nakivuze. Muga no mushaje avuga ni kihe hari umuyaga mwinshi aba diaspora ubiravye uzogende nk'ijya somendo ya diaspora baje mu Burundi, utware mikro ubabaze ibihugu bavamwo, uzosanga la majorité bobe mu bihugu twuva ko vyadose capitalisme canke démocratie comme telle. Nta bantu benshi uzosanga bavuye muri Chine no muri Russie. Bien, uzosanga abantu bamwe bavuye muri Russie, muga pour la plupart doka ntabwo azoba ari abene gihugu, n'abantu bagenda kwiga, n'abantu bagera mu mission diplomatique, n'abantu bagenda bajanye n'ubanza bagaca bagaruka. Ariko ugiye muri Europe, Ubufaransa, Ububirigi, Ubwongereza, ukaja muri za Scandinavia no nyine ndumva harimo abandi batari bakenga za Norvege, ukagenda muri Amerika, muri Canada, muri Australia, muri New Zealand, urasanga abarundi bagiyeyo bafiseyo amazu baje kuriha canke bariko barariha, ariko yiwabo bafiseyo amafamiye ari abarundi barongoranya canke umurundi yubakanye n'undi muntu wo mu kindi gihugu canke muri igihugu nyene. Ni ukuvuga bahise muhira. Hari nabo usanga kwanza bafise intuzeye ubuzi utoshobora kuronka muri Chine no muri no mu bihugu vya communiste. Harimo nk'akarorero dufise umugore w'umurundi kazi ari umuministre
muri Canada. Ivyo ntibishoboka muri byo by'abakomuniste. Uzogenda uronere umuntu w'umwirabure ari muri communisme agashobora kugira ahazamuka kuri urwo rwego. None cyabibaza kubera iki batajayo? Niba communisme aho hantu heza, kuki umurundi wese mubajije arotaja muri ibyo bihugu tuvuga ngo ni capitaliste vyo bibi? Kubera iki ntihagira mbona abantu benshi bariko barambaza mbega twoja muri China gute, twoja muri Cuba gute, twoja muri Uburusiya gute? Barimo ngahora bibaza mugwaneza ko bari kwiyumva hano bajya gucubuzi kwikiri nko kwaja muri Saudi Arabia, nko kwaja mu bihugu by'Abarabu, nyuma bace bagaruka. Ariko pour la plupart des cas usanga bariko bagira barondera kuja mu bihugu bizima, mu bihugu biri capitaliste. Bon, no musi video ntabwo iri important n'ubundi nta mumbona ni mu mwijima. Muganda kuvuga ko ibihugu capitaliste abyo abantu usanga bajamo, n'abandi bo mu bindi bihugu n'Abarabo n'ibiki n'abandi bo muri Afrique du Nord baba bariko bagwana baje hehe muri vya bihugu vy'aba capitaliste. N'abantu bona bariko bagwana ngo baje muri Chine, muri Korea, Korea du Nord nk'akaroro yo sinanyabagendwa. Me icyo ndiko ndavuga nuko abantu benshi baba bashaka kuja mu bihugu biri capitaliste, ariko ukaba ufise ide iri opposé, ukaba ushaka kumbwira uti no je ndaza abantu baro baja mu bihugu bindi, wombwira ukabwira n'abandi bantu bari hano niba hari igihugu cy'abakomuniste kiriko kirakira abantu nk'impunzi. N'impunzi wanashaka impunzi nyinshi ubu presque zose wanashaka mu myaka y'ibihumbi 2000 gutyo harabaye gato. Hello. That's all? Yeah, that's all. That should be it for a week. Just to... The storm is gone now. Yep. Storm is over now. Yeah. Okay, thank you. Have a good night. You too. Cheers. So, nari kuvuga haraka narimitanye hano. Nari kuvuga yuko n'impunzi mu baragize gouvernement canke HCR yarasavye amareta amwe yuko yoja yofata impunzi zo muri Afrika. Iyo gihugu mo cyose ushaka kuzisangaho abasomali, aba Ethiopian, bose benshi Ethiopian umengo, mugabo Somali ntavuga aba Sudani, abarundi, abanyarwanda, abazayirwa, mbese ibihugu byose byabamo intambara urasanga bararosoye kuronka programme yo kuhabwa resettlement bakaja mu bihugu mbere biri na kure cyane y'Uburusiya. Ashaka kusanga nk'abantu bo muri Afghanistan nahegereye Uburusiya, mugabo bagiye guhabwa ubuhungiro muri Australia, miles ibihumbi n'ibihumbi by'amakilometero uva kuri Afghanistan, kandi Uburusiya bwayo buhegereye. Umva ko bose n'impunzi zagiye muri ivyo bihugu. Ntushaka kweza ico kibazo, ujye no cibaze wenyene, kuko umuntu akwera kubwira ati c'est pas imakamba niho hantu heza ho kuba abantu baguwe neza, hanyuma ukabona abantu begaye imakamba nk'abantu b'Abanyarumonge bariko baduga Ingozi kurondeyo indaro, wovuga uti yaba imakamba ari ameze neza, ujya umuntu kuva mu Rumonge akaduga Ingozi kandi makamba ye kogera n'amaguru. Okay. Bana amaguru mugabo you get the point. So icyo ni kimwe gikora kamfete ko bihugu by'abakomuniste nta kigenda. Let's face it. Bo ucugenda niba ukina football, okay, soka uyirorera, twese ntawe dukina turayirorera, ugenda urabe ama equipe yo mu y'Iburayi, usanga harimo abirabure benshi bari kubakina football nk'aba Faransa, nk'aba British, ibindi bihugu byose by'Iburayi ubu byatanguye kuza byakira abirabure barakinamo. Mugano uzokigera ubona umwirabure ariko arakina muri equipe z'abakomuniste, ibyo bihugu by'igikomunistike. Ntabwo ari inshuti zacu, sindi gituma mugoma mubaza ngo bo baratwumva baratwakira, siko bimeze. Urabona ko en fait abanware bashaka kwiyintegra très bien muri bihugu by'abakapitaliste gusubira bihugu by'abakomuniste. Mbere wanashaka kumenya no muri England, simpezo kura makuru yaho UK ariyo United Kingdom, Royaume-Uni, umukuru w'abatories n'abakonservateur, umugambwe uri muri opposition muri iminsi, nawe nyene umengana mu Nigerian. Muri UK amabirabure benshi cyane bava muri za Caribbean n'ahandi mu yandi makoloni yabo. Hanyuma donc ibintu byinshi byerekana yuko
communisme abantu bahahunga tandis que capitalisme abantu bajayo. En effet nta banyamerika benshi usanga bagiye kuba mu Burusiya canke muri Rumani canke muri Cuba, mugahara abakubane benshi, abanyamerika aba Rusiya benshi, abandi ba sepa ba Romanie bagiye bahunga oppression zo mu gihe ca communisme bakaja kuba muri Amerika no mu bindi bihugu birimwo demokrasi. Sinzi ubundi buroro no guha kugira ngo ndaguconvincinga ko en fait communisme atari attractive. It's not an attractive option. Ntabwo simbona ko iko attracting abantu. Urumva ukuyemo donc ndi kuvuga kwera atari muri Chine, utari mu Burusiya kuri Staline, utari muri North Korea, ushoye kuvuga uti hameze neza hamwe. Me ushize kuri test ukaraba none ninde muntu ari kara arajayo, ninde muntu ari kaja kurondera y'ubuhungiro, ninde muntu ari agwana ngo ashikeyo. Urabona ukuntu Amerika igiye kanatera no mukwabate ntihage umuntu asubira kuza kwinjira. Abantu benshi baba ariko binjira kujya mupaka wo muri Mexico baba bavuye mu ahantu hegereye mu Burusiya, bavuye ze far za Chine za burya abantu b'Abashinwa, abantu b'Abahindi bari ku mupaka w'Uburusiya, mugabo ugasanga bariko baragenda kuja kugwana ku mazi no muri Amerika. Abagwa muri Mediterane benshi byoroshe kwagenda mu Burusiya uravye muri kuri distance kandi bari muri Middle East, muri za Syria, mugabo akaja kugwa mu mazi aja muri Europe. Why? Nishakoze why? So nico je nashaka kuvuga, hariho abantu mu bizinu by'amateori bakumva za discours politique y'aba megalomane n'aba megalomane wumva bo baneva nabande abana babo ntabwo bajyana nesesima mu Burusiya, amazi yo baguze nk'abagwa mu Burusiya bagura muri Europe, bajye bamo gutwasa amazi muri Europe niyo bayagura. Urabona sepa abahungu babahavya Imana bose bari muri za Europe, nta muntu ayitera asubira mu Burusiya. I don't know why mwaza ngo Abarusiya n'inshuti zacu. Puis tukiri ku nshuti kandi uraba abantu bari muri ntuze muri Middle East, muri Saudi Arabia no muri Dubai, ukuntu bafashwe. Nta muntu ari buraya afashwe kujya pe. Nta muntu ari buraya ashobora kuwotsa komsango nuko ari umwirabure nibiki. No, hari akantu ka dignité, hari akantu ka human rights kaba kari muri ibi bihugu, naho uri umunyamahanga, naho uri mu irregular udafite impapuro, barapfuma bakakuriza indege kagutahana cyangwa bakagushira ahantu muri detention, mba kugira ngo baguturire bagutorutire. Ivyo bintu mu bihugu by'Uburayi byaraheze, ivyo barabirangije. So naravuze donc inyishu nyinshi, impamvu nyinshi ndababwira ko communisme jewe atari politique mbona yafashije ibihugu. Sinzi communisme mu bitabo tuzorinda igihugu kizoyitangura kubikora ubwa mbere, nzohindura mandi yanje, nzohindura avis yo ndonse information shasha, ndoshe guhindura avis umunsi yaboneza communisme à proprement parler igakora iyo communisme hano bose bangana ibiki n'ibiki tuzoza turaba. Muga pour l'instant ikibonekeza ngo communisme yisha abantu benshi wanashaka kuko kuri abo bamao na ba Staline mutumvikanye bakwiketse etc baba bakwishe. Ariko iyo navuze muri video musha kubiraba ubu ndashaka vose ico kintu ugende wocibaze kubera iki umurundi, umutanzania, umuganda, umugana, umunigeria, umwarabu, umushinwa, umuhindi iyo bashize ati tugiye gushakisha ubuzima kubera iki atanumwe atumbera mu bihugu bya communiste bose atumbera mu bihugu by'aba capitaliste. Why? Voilà, sinzi conviction oguha mugabo je naho nagoma ngeze monologue nko navuga. Iyi ni monologue yanje kuba turatrafye mu nzira ndaja kubisubiramo, ariko kuba ariko bumva iziganiro replay nahangejeje mushaka mukigira kuryama.